none nkubwira ikintu kimwe, urabona ikibazo gikuranwa n'ikindi ukagira ubwoba ukiheba, nagira ndakuremeshe ngubwire ngo komera, ukomeze kwihangana, ukomeze kugwana urugamba. Haleluya, haleluya, ukomeze kugwana urugamba. Iyakubwiye niyo kwizerwa no kubikora izobikora. Haleluya, haleluya. Duhura na byinshi biduca intege. Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe Mwami Imana kuri uyu munsi mwiza waremye, nje ngushima kandi nkunenahaza nifatanya n'ivyaremwe byose bidahengeshanya kugushima no kugushimagiza no kugushira hejuru. Nanje nifatanije nabyo mvuga ngo uri mwiza Mana kandi ugira neza. Ndaninahaza Kristo umucunguzi wanje, yankunze ntabereye, angirira neza nari mubi, nari uwo gupfa, nari uwo gucirwa kwiteka, ariko kubw'urukundo rwiwe amena amaraso kugira ngo arokore ubugingo bwanje ndetse n'ubwa bene data. Mwami Yesu, ndagushize hejuru, uri gitangaza, n'ibyo wakoze biratangaje. Ndashima Mpwemu Yera umufasha mwiza twahawe, uyo ni wahorana natwe uko bukeye nuko bwije, kuko ari we Umwami Imana yaduhaye ngo atwigishe, aturere, adutoze indero nziza kandi aduhishurire amabanga y'ijuru. N'ubu ndakwinginga Mpwemu Yera uzubane nanje muri aka kanya ngiye gutanga ijambo ry'Imana. Ubuganye ntaco mfise no haba abantu, ariko wowe ufise byinshi byo kubagaburira. None ndakwiyambaje ngwino ubane nanje ungirire neza kugira ngo ndakubera kanwa nawe wivugire. Ndagushimiye kandi ndakuninaje data ko wumvise ugusenga kwanje mu izina rya Kristo Yesu. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo ry'abantu bafise amasezerano. Umuntu afise isezerano hari inyifato abwirizwa kwirinda, kuko umwasa mugenda ko kugira ngo ntashike mu mugisha wiwe. Haleluya. Umuntu afise isezerano asa n'umuntu yibungenze atwaye inda. Umuntu atwaye inda hari ibintu adakora, hari ibyo atajya, hariho ingendo agira, kuko aba atwaye iki yibungenze ikibondo arinda guproteja. Rero n'umuntu afise isezerano arinda kwigengesera, kuko umwasi iminsi yose abashaka ko iryo sezerano ridashika. Reka rero turabe umuntu yabimenye yitwara neza kandi yaciye mu bigeragezo byinshi, ariko arananira Satani. Haleluya, aramunanira kuko yari yarahishuriwe neza ico yavuganye n'Imana, aravuga ngo ndagiteramira gushika ndakibonye. Reka dusome mu Itanguriro igice ca 39, turasoma kuva ku murongo w'indwi dushikane ku murongo wa 20. Hanyuma y'ivyo inabujagomwa Yozefu aramubwira ati ingo turyamane, maze ariyankira yishura inabuja ati erega databuja ntaco yinona ku vyo ngaha byo mu rugo, mbere yanjeje ibyo afise vyose, nta wunduta muri uru rugo kandi ntaco yisigarije ngo akinyima atari wewe kuko uri umugore wiwe. None noshobora nte gukora icyaha kingana gityo ngacumura ku Mana? Akama abwira Yozefu uko bukeye, nawe ntamwumvire ngo baryamane nawe canke ngo agumane nawe. Umunsi umwe Yozefu yinjira mu nzu gukora igikorwa ciwe, atabandi bagabo bari muri urwo rugo bari mu nzu. Uwo mugore asumira impuzu yiwe aramubarira ati ingo turyamane. Ngo turyamane. Yozefu amutana iyo mpuzu yiwe, arahunga arasohoka. Maze abonye ko amutanye impuzu yiwe agahunga agasohoka, atabaza abagabo b'abakozi arababarira ati eheraba yatuzaniye umuheburayo wo kudukengera, yaje iyo ndi ngo aryamane nanje. Ndaheza ndatabaza n'ijwi rirenga, maze abonye shize ijwi hejuru ntabaje, antana impuzu yiwe arahunga arasohoka. Arekera iyo mpuzu iruhande yiwe gushikaho shebuja wa Yozefu
atahiye, maze amubwira amajambo nk'ayo ati, wa muja w'umuheburayo yazanywe aho ndi no kunkurako urupfasoni. Maze nanjye nshize ijwi hejuru ntabaje, antana impuzu yiwe, arahunga arasohoka. Maze sebuja yumvise amajambo umugore wiwe amubariye y'ingene uwo mushumba wiwe yamugiriye, arashavura cane birengeje urugero. Nuko shebuja wa Yozefu aramufata amushira mu ibohero, aho barindira abo umwami aboshe. Nuko aba ngaho mu nzu y'imbohe. Amen. Inkuru ya Yozefu ni inkuru n'ukuri ikwiye kwigisha zina mu Kristo wese. Ikwiye kwigisha zina mu Kristo wese uko umukristo akwiye kwihangana muri uru rugendo. Yozefu murazi yuko yavukana na bene se, hanyuma baramugurisha. Batanguye kumuta mu cobo, bashiramwo amazi. Imana irakinga, ico cobo nta mazi yarimwo, Yozefu ararokoka. Hanyuma baja inama y'ukumudandaza. Bamugurishije, bamugurisha ku bantu bagiye muri Egypte, baramugura. Ashitse muri Egypte basubira kumugurisha, agugwa n'umugabo yitwa Potifari. Yari umukuru w'ingabo za Egypte. Hanyuma amuguze abangaho ngo Yozefu ngo ikintu cyose yakora cyahinduka umugisha, kuko yari umunyamugisha. Yozefu yari umwana aciye bugufi, yari umwana yubaha Imana, yari umwana afise ikiganza ciza, kuko Imana yagendana nawe aho yaja hose. Hanyuma ngo abonanye n'umugisha wabaye mwinshi, ngo amushinga kuraba ibintu byose byo mu rugo rwiwe. Hanyuma niho twasomye rero ngo umugore wiwe akamwitegereza. Ariko ivyo byose bantu b'Imana wari umugambi wa Satani. Urumva ko yagerageje kumwicira mu kinogo, ntivyakunda. Abaramudandaza, noneho agira ikiganza ciza. Yozefu aguma yubaha Imana, ntiyidoga, ntiyahemuka, aguma ateramiye ico yavuganye n'Imana, kuko mwibuka indoto yari yararose abona ko azoba umuntu akomeye. Yozefu agumana iryo banga muri we, aravuga ati jewe ntegerezwa kurindira isezerano gushika ndaribonye rishika. Haleluya. Satani rero aravuga ati reka ngeragereshe, ndamugeragereshe nabuja. Ibyo arivyo byose ntaza kwanka, kuko urumva umuntu umukozi abonye nabuja mu propoje ngo bakundane baryamane, atari umuntu vy'ukuri yanywanye n'Imana, biragoye ko ashobora kubyihanganira. Cyane cyane ko ari no mu mahanga, nta muryango yari afise, ariko Yozefu aravuga ngo sinshobora guhemukira databuja, kandi ngo nongere mpemukire n'Imana yanje. Haleluya, haleluya. Rero uyo mugore ngo aramubaza ati, Yozefu ati n'ukuri je ndagukunda, ndakwinginze uze turyamane. Yozefu aramubwira ati, mabuja n'ukuri iryo kosa ntaryo nokora. Ati jewe databuja ndamwubaha, ati yanjeje ibintu byose byo mu rugo rwiwe. Ati wewe niwe atampaye kuko uri umudamu wiwe. Ati kandi ibirenze ivyo sishobora guhemuka ku Mana. Ati ko ni icyaha. Umugore ngo akama ariko aramubwira, uwundi aranka araba kategorika aranka. Hanyuma ngo uyu mugore uwundi munsi ngo abonye ari babiri mu nzu, ngo aramusumira. Haleluya. Ati uyu munsi ntuncika, turinda kuryamana byanka byakunda. Yozefu ngo afata umutamana yari yambaye, arawikura, inabuja abari wasigarana nawe ubundi ariruka. Abibonye Satani aravuga ati karancitse, ati reka n'ubundi agateza ibyago. Haleluya, haleluya. Ngo inabuja caterere urushika umuntu. Abakozi barashwa baduka, ati nikiga mabuja, ati raba ibyo wa muyuda nkoreye, wa muja wo muyuda nkoreye, ati yaraje kumfata ku nkuvu ngo nkoreye byamfurambe. Barumigwa. Yozefu none yari guharira ati, yari guharira gute? Yozefu aravuga ati ibyo arivyo vyose, naho mabuja nkoreye ibi, ndabizi neza ko Imana yanje ariyo kwizera. Simpemuka, siniganyira, sindira, singiriki, sinseda kuri tentation, ndemera ikiba kibe mugabo ngume nizeye Imana. Haleluya, haleluya.
sebuja ngo araza, umugabo wiwe ashitse ati turabona ibintu uyu muja wazanye ngaya nkoreye, ati yagize amwiganira ko yamufashe, yashatse kumufata ku nguvu ateye n'umutamana wiwe uri ngaha, ngo shebuja arashavura birenze. Yozefu n'ukwiregura nta na hamwe tubona ngaha mu ijambo ry'Imana Yozefu yigeze yiregura, kuko n'ukwiregura byari bigoye, afise umutamana wiwe ariko ararira. Yozefu yari kubihakana gute? Shebuja ngo agira iki? Amushira mu nzu y'imbohe. Muntu w'Imana, nimwe nkubwira ikintu kimwe, urabona ikibazo gikuranwa n'ikindi, ukagira ubwoba ukiheba. Nagira ndakuremeshe ngo ubwire ngo komera, ukomeze kwihangana, ukomeze kugwana urugamba. Haleluya, haleluya, ukomeze kugwana urugamba. Iyakubwiye niyo kwizerwa no kubikora izobikora. Haleluya, haleluya. Duhura na byinshi biduca intege, duhura na byinshi bitwereka kumenya Imana ntitubona, iri kumwe natwe, ariko nagira ndakubwire ngo iri kumwe nawe, iri kumwe nawe, iri kumwe nanje. Imana irateramye icyo yavuze. Haleluya. Umwasi ni wagerageza kugutanta kugwanya iryo sezerano ngo nturibemwo, kandi benshi baratakaza. Hariho abatakaza bakabona bahuye n'ikibazo, bagata Imana bakavuga ngo Imana yahemutse, cyangwa akemera agakora ivyo Satani amuzaniye, akibaza ngo ni sezerano rishitse, kumbe n'umugambi wa Satani. Haleluya. Yozefu arabimenya neza. Amen. Natwe uyu munsi bantu b'Imana tumwigireko, tumenye ngo umwasi ntadukunda, umwasi ntashaka ko tuba mwisi dushika mu masezerano yacu, kuko Satani arazi ibyiza biturorereye imbere. Haleluya. Agerageza guca mu nzira iyi, iyo yimunaniyemwo ace mu yindi. Urabona Yozefu ingene yamugwanije, bene wabo abagemuriye anezerewe, baravuga ngo ngubye akarosa araje, batangura kwiga umugambi wo kumugirira nabi. Uyo ntiwari umugambi wa bene wabo, wari umugambi wa Satani, yashaka ko Yozefu adashika mu isezerano, kuko Satani abazi ico Imana yakuvuzeko. Haleluya. Baramudandaza, bari batatse no kumwica, mugabo mukuru we aravuga ati reka tureke kumwica, tumushire muri kijya kinogo. Haleluya. Yozefu arihangana, aragurishwa nk'impene, ntiyatera igere, aremera. Aragurishwa ijya kabiri, aravyemera. Agiga umuja, aravyemera, kandi abikorana umutima mwiza, abikorana ubwitange bukomeye, agashingira intahe Imana yiwe. Haleluya. Ashitse no mwibohero kwa Potifari, mwabonye ko yagize ikiganza ciza gushika Potifari amuzeza ibintu byiwe byose byo mu rugo, kubera Imana yari kumwe nawe. Haleluya. Nagira ndakubwire nawe ngo ni wayizera, nizokureka wenyene muri izo ntambara, nizokureka wenyene muri ugo rugendo. Haleluya. Nizokureka wenyene, izogumana nawe. Amen. Izogumana nawe, izogumana nanje, kuko niryo sezerano yadusezeranije, kandi Imana ikisezeranye by'ukuri, atari we uvuye mu isezerano yo nishobora kuva mu isezerano. Imana igutabara, Imana intabare. Haleluya. Tureke gucika intege, tureke kwiheba, tureke kwihebura, tureke kwiganyira. Haleluya. Dufise Imana. Haleluya. Umuririmbyi niwe yavuze ngo turafise Imana uko biri kose, turafise Imana yamiri kumwe natwe, turafise Imana uko biri kose, turafise Imana yamiri kumwe natwe. Muravyumva? Turafise Imana yamiri kumwe natwe, yamitugwanirira, yamituragira kugira ngo ntidutsitare kwibuye. Haleluya. Yozefu ashitse muri prison agira ikiganza ciza. Haleluya. Ng'umukuru wa prison amuha kuganza abandi ba prisonnier bose. Murazi ko yavuye muri prison abicegera c'umwami. Iyo nkuru murayizi ko umwami yarose abura umuntu umwe amurotorera inzozi, hanyuma zirotogwa na Yozefu.
haleluya. Hama baravuga ati ibi Yozefu uyu muntu avuze hari uwundi muntu tworonka yoshobora kubikora rutuyo, gatereka duhe iki kibanza uyu muntu. Haleluya. Yozefu ashika mu masezerano yiwe. Nawe muntu w'Imana komera ukomeze umutima. Haleluya. Ukomeze kwizera ivy'Imana yakubwiye. Haleluya. Izobishitsa nta kabuza. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Oh haleluya. Uri Imana nziza, uri Imana idahemuka, uri Imana idahemukira abayo. Ibyo wavuze vyose Mwami Imana nta kintu na kimwe kizohara, kuko we nturi umuntu ngo ubeshe, nturi umuntu ngo unanigwe. Uri Imana ishoboye vyose, kandi warasezeranye kutazokwigera uhemuka kuco wasezeraniye abana bawe. Ndasenga uyu mwanya ngo mpwemu w'Imana akomeze kuganza imitima y'abantu bari bacitse intege kubwo ibibazo bariko baracamwo bagakekeranya kwisezerano. Bizere ko ivyo wavuze ari ukuri, n'ukubikora uzobikora. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje. Icubahiro cose kibi cawe, nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen.